rero abantu iyo batabazi ko nahindutse Acabishiramwo bimwe vya kera twiyicariye ngaha ngabuze kwibuka rero umubwire urumva ndabyumva umubarire uti ayo ni amafaranga yaba yararonka ayasigaye utazoyakuzanira yego nayo bijya narabivuyemwo tacho byari bimatse gusa mugari kintu nagira ndakubwire nuko umuntu atabura ingorane yaguraze ingene iyo miduga iyo miduga none simwibarabara ngenda kubwire ntuze wa mugore munini neba nini nabo si benshi munini ya Soranga Soranga je asizi naramumuride ntiyo bikuye ndaherugu je nasanze arigana abantu ko uri umurotsi ngo ari we wishe perepetu bikomeje gose basha je ndamwumviriza basha rero umuntu nzi kuva kera gahemwe Soranga ibintu byo koroga yabikuye yego Soranga avuga je ko ndumurozi kuri umurozi kandi Soranga dukundana ari umugenzi Jesse menye yabihereye kumugenzi w'umugenda ngo n'umugenzanya byo birashikana cyangwa nibagiye akakera navyo bino nuko ndibwa ntuze ashobora kuri kamwe kakera yavyuye neze ko hari generoze perepeti je muzi ko Soranga ngeze kugirana Tuvyibuka ko mwazira urunuka shobora kuba ari byo yavyuye izo ni sako je nibaza ko ari urusaku patomvuga ibyo rega umuntu umenyene ngo imanga yubuka mucera ariko jeje no guhanwa nuko genda ukamwihanize rega arashobora kubikwiragiza aho ugasanga aho uciye barakwasa bakwisumurozi none ndagutumye ndagutumye byo bari bibi none jewe menga nuko ubu nanje singe nkurabugenda hariya je nagomba ndagutume uzomubwire utumuveko utumuveko utinyimba roga utinyimba taroga utuzomuvako umuvuyeko erega nk'ivyo niwe kubaruke ugenda ukamwihaniza naho mubibwira bwe ntaco vyumva Amerika uranyankiye rero sindakwanki vuga uti nzomubarira canke sinzomubarira je menye ico nigiriye gacanye ubirenga ku umukobwa we ntarakutinya umukobwa wanje ambarire urazuраnikira amenye ngo abantu bose baragukunda ivyo nibishasha cyane bishasha munyare bishasha cyane bishasha nkuri ntuzigire ngo sinakubariye urakoze kumburira jewe nukuri mu buzima bwanje nahora nanka kutukana canke kugwana hari umuntu wari bwumva je tugwana hari umuntu je wari bwumve dutukana gusa mugabo uribuka kamwe na Soranga imyaka ihetse n'ubundi bizosubira imyaka yahera biga byabaye bitoye ubu uzosanga nibisebe tubi cyane ducana inguma erega birashoboka sibiga bya kera biga byabo byumvise ku matwe hari aho uzobibona ku masanamu nyene sawa neza ukabona uti nimba ari ijisho ndamunokoye ati liga yari nokowe nande uranzi zinuranyita uti yari nokowe na Berita nimba ari hando ryamenyo ndamukura uti yari kuwe na Berita nije ndakubariye nzomunwera ikari oya nukumwikura ndamwikure ubundi bwo biretse gutyo yega haimaze uhavaza kugukandagirako urakoze aha niho yo gukandagira kusanga utabizi urakoze mbere ndagiye mbere ndagiye aho uzomubona ntuge ngo numukuru urakoze mugenzi urakoze
Sura. Mahoro. Namahoro. Mahoro. Muri ivyura. Ego. Wewe urabaza ivyo ubona. Ego. Turivyura nukuri. Bari twidoga. Hanyuma ivyo wanyihanikije ravyubahirije. Eka nivyo. Ukazokumva ari ijambo risubiye gusohoka mu kanwa kaje rivuga gutya. Uyu muntu uzoca uwuhotora. Ego menuko. Gora. Aho rero hebuka. Hebuka nukuri. Ego. Ego byari vyari vyiza. Ego. Gusa mugabo ingorane zihari. Nubwo biruko. Abantu nabo bavuga yayamuhe. Aho. Yabaki ko ivyo wifuza bitabaye bijya byo byari kubigorane. Abantu bo budata ngo basiba kurima ntibasiba kuvuga. Ntabwo barira. Berita n'umuzi. Berita ndabubona. Berita haciye hose. Nta yindi ndamukanya n'umuntu. Nta yindi mvugo yiwe atari kuvuga ko Soranga ari umugore wa Munyare. Gutyo nyene. Jewe ico mbona rero ugayewe. Nuko wo mwihanitsa. Suko mwihanitsa gusa. Nukuri n'ubu twohura. Tuzogwana gushika ku kayuma. Oya hari uzumwihanitse. Emwe. Naje ndabikwemereye yuko tuzohuza ubwayi. Emwe rindira we gusa. None ngira ni kera. Je n'ubundi ku mugoroba ndazi turashobora kubonana. Basi nukuri nuko. Ngira ico nase. Abarico nabiko. Abarico nagirizwa. Urakoze. Eko, ariko nguha amahera. Uze kumpera ujya mugore birigita. Atanaze bitunguru. Ari namuguriye udutunguru. Oya ndamuhereza ngaho urashikaye. Ego. Ego genda tuzosubira. Zoba ndakubwira igene vyagenze. Nukuri yemwe je nanje vyarambabaje cane. Erega nibikubabaza nyene nawe warasanze ko atari ko bijya atari vyiza. Ikintu tariye nukuri. Emwe. Nanje tuzohuza ubwayi ndakurahiye. Ego n'ubu twoshobora kuhuza. Ushobora kuraba nk'ibintu ngene bimeze. Ukaraba iyo ubonye ibintu umenga bigomba bice hejuru. Urashobora kuraba nk'umuntu w'umurongozi. Ukabimanura buke mpaka bikaja hasi. Kugira ngo ibihabwe biteranye abantu rungoye. None nkaho ushatse kuvuga iki basi? None ico kintu nuco cyumva. Iyumvire nk'ubu uzanye nk'ikintu ugaca uvuga ngo mwishengero ngo kino kintu ngo ndagiha ngwaba urazi yuko ajya mwishengero ushobora gusangayo umuntu w'umutamu arenza suwasante mugasanga ntafise se ntafise nyina none uwo nawe woca umushira mu ruhande nyabaki none bamwita umuki bamwita imfuvyi none umaze kubaho udafise so udafise ucuba imfuvyi none ivyo nende byumvikana base ndabizi yuko utagiye mu ishuri muri makeya ariko ico nshaka kukubwira uwo bita imfuvyi ni gihe umuntu atagira se na nyina mugabo atarakwiza imyaka 18 hariho umutama atarakwiza 18 iyo umuntu rero amaze gukwiza imyaka 18 atagira se na nyina no najye bari imfuvyi baca bamukura mu irerero ry'imfuvyi akwije 18 none ukuza na sogokuru wawe tumwandike mu mfuvyi nivyo shaka rega wewe pastor wewe waje kumbwira ngo yarakunaniye waje kumbwira ngo si yarakunaniye mugabo tuvugishanye ukuri hariho amategeko y'abantu n'amategeko y'Imana. Je nagiye mu mategeko y'Imana. Amategeko y'Imana avuga yuko imfuvyi ari udafise se na nyina. Amategeko y'abantu nayavuga yuko urenza imyaka 18 n'urenza 21 ari umuhungu abatacitwa imfuvyi. Mugabo ivyo n'amategeko y'abantu je rero nshaka tuje mu vy'Imana. Ivyo tubiri. Muri make ushaka za miliyoni 100 abazungu baherutse kuturungikira kugira dufashe imfuvyi n'abapfakazi. Tuzigabure utware 50 ntware 50 nivyo ushaka Nero mba pastor kubitoyi nero mba kubaye umuntu w'umushinga nta kubisanzwe ico nico nkeneye
kuko je ndi imfuvyi ne hari mama hari papa mfise wewe hari so hari nyoko mfise none wewe uza gufasha abo hanze usize abo munzu wisize wewe erega n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunde mugenza wawe nkuko wikunda wowe nyene bisigura wewe ubanza kwikunda hari mugashobora kuja gukunda mugenza wawe none kubera ko ushobora kuvuga yuko we ugomba wiyane uje gukunda abandi ico numva ko ari n'icadeja ukoze kizotuma utazobona ico eyo ndakubwiye numve ndagusobanuriye kandi uvyumve ntuzi yuko imbere yuko imfashanyo ziza badusabye urutonde rw'imfuvyi n'abapfakazi none kutambwiye ngo twishireko erega bajya mbega turi mu rero uvuga ngo nituri abapfakazi ariko turi imfuvyi erega bajya igituma naravyinumiye bijya yego kubisanzwe aha bovuga ati uburundi ugiye muri etazini wewe baza kushikirwa mugabo hariho umugabo ari hejuru agenda yego bisigura iki ico shatse kuvuga shatse kuvuga yuko hajya n'ishengero ryose tworyandika mugabo hariho umugabo agenda aseruka niwe ashira ku muvugo hanyuma ibindi navyo wewe tuca tubijenga bigahera nivyo wari kuranyigisha nivyo ushaka kunyigisha yuko amafaranga agenewe imvuvyi n'abapfakazi urutonde abapfakazi dufise abashigije na 100 imvuvyi byo jumenga na 400 n'abandi twebwe ntitwishizeko urashaka izo mapuro tuzishire mu kabati hanyuma duce duha imvuvyi twebwe babiri none umva atari gipagani pastor we muguruka mu mutwe kandi je ntubona ndakubwira ikintu kimwe jewe utangaye kuzana impambo zuko tudahuza ibintu tuvuga ibintu tudahuza je ndakureka none ico turondera kuyisisa amafaranga sagahera none duhiga agafaranga ibindi navyo ntibiza mu nyuma ivyo mwijuru tuzobibona tugeze mwijuru ivyo mwisi tubibona turi ngaha mwisi igihe twakurambika ko ibiganza ivyo warabitubwiye ko ari byo bizoba bikuzanye kuzobuzanywe n'amafaranga hari ivyo watubwiye ivyo nibavuze kuzanywe n'ibikorwa by'Imana gusa pastor je basi nk'ubu je no guheba nkigira none ko tutariko turahuza morale dufati oya basi je ndabiheba uzocu yarya wenye je nakubwiye ko nzoyarya ndaguha karorero nyokwanyu nyogosenge umwe maderena bose n'abapfakazi tubakure ku rutonde pastor jewe ndikunda kuraba wewe ndabona umenga mu uyu mwanya ntitubohuza mugabo iconzi coco no ganda kubari nibaza mwiyisi turimo cankwe n'isi tutarimo ikintu conyene kibaho atari gipfubyi cyangwa gipfakazi nibaza ko ari Imana yonyene kuko niyo tutazi se na nyina wayo mana ndabona urugendo rukiri rurerure Niki ndorera ico tuvuga oya ndihuta sora ndorera ndihuta none wagira iki kundorera ngabere yego hari ikintu wiyotsa niyo tsigiki oya je ngo ndakubaze neza wakimangare wakivagundu nibindi uravuga nibindi uravuga aho nabivuga simbabaye urambutsa ngo ndakubaze neza kandi umenyisho yihuta wewe kugeze hose uburi cyo ukora uburi cyo wimarira ukaguma uvuga ngo je ndi mukamunyari ngaho ndi gutwara igitunga ikagutanga kuraka urazi ibyo wiri guramvuga wewe urabizi wewe uvuga ngo ndi murozi jewe ahubwo urakoze none kuvyanka uri murozi nyene nari uva ku rurimi rwawe ruroga ninde yagutumye kuvuga ngo ndi mukamunyari uri we nyene uri we gose reka kugumunyandagaza kandi ndakwihanije kuva no munsi n'ubugisubira gucisha mu kanwa iryo jambo urabivuze koko utinirwa ndavuga kuri mukamunyari none ntiwobawe urakuvyiyotsa mbe kure kuri urwo rutwe noba mukawe cyangwa simbe mukawe wowe urabirekuriwe kuri guramvuga none we kumfise urutwe wufise iki ufise iki je mfise umutwe w'ubwenge apana urujo apana urujo ntibagutwenge erega ubwo n'urujo ntibagutwenge akari mu jisho niko karibera mbeho ngaho uvuga ngo ndi mukamunyari sio gituma ufise urujo mbeho ni woba mukawe je noba mukawe gute hari urabinyagiriza kandi uri umurozi nimba ndi umurozi urantega urareka kundira
urazi ururimi rwawe wowe se ururimi ufise zingahe uvuze subira mu mbarire ndakubwiye ntikuvyiyotsa none umunsi umwe ndakubarira utabikuye mu kanwa ntazoba ari amajambo yo ku rurimi ndabikurira kumwa nakuvuvye waramvyaye noneho wibaza ko wonyokoka ewe mukama nyimba waramvyaye ni sawa turaryebereza urwo rurimi si barya wahora uvuga bakaguhebera jeho nzokwereka ndabikwemereye abantu bose bavuga kuri Munyare mwama mugendana mwama numva mu maso otigenda mbere subira inyuma sindamuhomba subira inyuma ko wantinye itu amaro Petrus Kome ndagushimiye ko kuri agatutu wanzanyemo ahantu ndabona ari heza. Kome wakoze n'ejo ugira ibyo utanga ugire n'ibyo usigarana wese nuko nabo bagenzi nyine ndabona turagushimira kandi wakoze turashimira kabisa Petrus sabwe bana wa musi ko banyiko hari ugwagwa hari ndakuba wabikoze kabisa yego imijambo ni kwawe Kome jiwe ngaha urugwagwa ko nkengurukiye na jiwe ndagukengurukiye ugira gutanga ikigero cyashaka Kome ariko rero naho ndagukengurukiye wewe urashaka kuzurigenza nabi ntiwogenda ntaguhanuye mu biki kwigenza nabi uhura n'umugore hajya ugasumira wahura n'umukobwa hajya ugasumira abuzukuru ugasumira izo ngeso zivemwo ivyo nivyo wazaniye ngaha nakuzanye ngo ndaguhanura none ivyo wowe birakura birandaba nyene hari umugore wawe ndavugiye kandi yarabimbwiye none kumuvugisha ni gicumu kumuvugisha si igicumuro none ujya gwawe ko je ntamuvugisha uza kuvugisha uwi wanje ahubwo ndavugisha aho ntabavugisha usubire kuvugisha umugore wanje jewe tuzofatana tumangurane ararubisha kuri yazanye ngabwira ngo aze kuntukira ndagutuka nyene numva n'inzoga zawe novuga ndaziheba ivyo rero ntawo vyemera zishobora kunywa inzoga z'umugayo nango ndavugisha abakobwa ndavugisha aho ndabavugisha sinzi umwuka n'abakobwa nabiwe nabi wasi nabuze murare kambo nobireka abakobwa aho ndabavugisha oya bangu rero bangu kweri ntuzusubire n'ubu ndakwihanije ngaha bangu nimusubitse hamwe kweri